Mwaramutse uno munsi hano bariko bavuga ngo hagiye kuza ikintu cy'umuyaga igihuhusi. Nagiye kwiduka nsanga abantu bariko baragura ibintu nko kwitegura. Bonje ngira ntikumureka mvuge ku kintu kijanye no kwitegura. Sinja kuvuga kuri ibi vya nyamugigima n'ibiki canke ibihuhusi desastre naturel, ariko nshaka kuvuga kwitegura ku bintu vya finance, amafaranga. Vyatanguye mu 2008 habaye ikintu bise global financial crisis, donc yabaye crise financière mu kwisi yose, ariko na cyane cyane mu bihugu biteye imbere, kuko kumbure muri Afrika kubera ekonomi yacu imeze ukuntu ntibabiromareka kubera informel, ariko bari muri Amerika cyane cyane barakwitise cyane, abantu baratakaza amazu yabo, imodoka zabo, ubuzi bari bafise, na cyane cyane ko ekonomi nyinshi usanga zigizwe n'ideni, abantu basanga bafashe ibintu ku madeni. Hanyuma abantu baranahahamuka barayinga kubera nyine ubwo bukene buje subitement. Hanyuma haciye hatangura kuba abantu batanga impanuro, sinzi ko Oprah Winfrey yagiyemo, ariko harimo witwa Suze Orman, hariho wita Dr. Oz Mengo n'abandi benshi bahanura, mugabo Suze naramurareba cyane. Ikintu bace batangwa guhanura ngo no kuba ufise ikintu bita amafaranga y'intega bizoza. Wumvije n'undi muhanuzi yitwa Dave Ramsey, financial advisor w'umunyamerika. Dave Ramsey nawe nyene arabivuga, emergency fund, avuga ko utangura ukwezi kumwe omwe ukabara yabitse imbere yuko wishura n'amadeni, ukaba ufise abantu y'intega bizoza, ariko bo bavuga ngo amezi 6 gutyo. Ayo bayavuga kubera iki? Hagati ya 3 na 6 no kuvuga ufise amafaranga ashobora gutunga amezi 3 gushika amezi 6. No kuvuga niba uri ha mortgage canke uri ha rent, ukaraba rent y'ukwezi, ivyo kurya vy'ukwezi, ibindi vyangombwa vyihutirwa, nimba uri haza assurance, niba ufise ibintu vyo kwa muganga, uko biri kose ku buryo uvuga uti je bakazi gaheze ni buri ndafise amezi 3 ashira 6 ntagiye kwibarabara. Ico gihe babivuga kubera iki? Iyo ubuza akazi kenshi na kenshi bifata imyaka, amezi makeyi kugira ngo uronke akandi. Rero bakavuga ati mukurinda kuronka akandi ukaba uri muri situation itari désespéré, utihebuye. Ico gihe bahanura amezi 3 ashira 6 ube wayabitse. Niba bije yawe y'ukwezi ari dufate ibihumbi 4, ubu ufise ibihumbi 12 bishira 24 bibitsa ahantu ushobora gushika ko directement. Iyo ntabwo ari investissement, nta nubwo kungukira cyane, washobora gushika kumbure muri ico bita money market canke yajyama account term deposit akungukira 2-3% canke munsi yayo, mugabo yesi inyungu uri kurunguka. Ayo ni intega bizoza, ni amafaranga ari novuga muri cash ushobora kwikora ko igihe cyose ugize ingorane, ntuje gukora akazi inyuma hagahera imisi amezi 2-3 utaronka kandi kazi. Mu bihugu bimwe hariho unemployment insurance, aho ushobora kuba insured canke income protection ni kuba yita mbere. Aho uvuga uti bon jewe bise ngahomba akazi canke contrat nari mfise, iyo assurance izozirandiha kumburi iyo bashwa wo bifactoringamo mugata yufise. Bahanura ko wofise amafaranga y'intega bizoza. Bon kandi ntwizere ngo leta izoguha, bon leta ishobora kuguha mugaje amafaranga leta iguha ntaba hagije, ariko no kuraba ko ubuzima bwawe mu mezi ataranka akazi budashobora kuba disturbe. Ese tuko leta birashika ntikaguhe. Je ndaza umugabo yigeze kugwara ikintu ngo bimeze nk'intandara, mugabo abadokiteri ntibabitore, hanyuma leta iramwa imifashanyo kubera avuga ati bon wewe docteur avuga ko ukomeye n'ibintu ariko wigirisha, mugabo ku kazi baramwirukanye kubera ngo babonye ko adashobora gutwaza imodoka no kopera imashini yari karopera neza. So uwo mugabo mva yaciye abahantu adafise imfashanyo ya leta, adafise no gukora akazi, urumva yuko byaciye bimukomerana. Kumbure iyo iragoye kwitegurira, kiretse ko mburondeye insurance nini ya cyane, ariko ahanini bashaka kuvuga umuntu normalement iyo uza akazi hari amezi amara utararonka, kandi bakavuga ati ube witeguye ufite udufaranga dukeyi two kukubeshaho. Bon ivyo kandi ntibigufasha gusa iyo ubaza akazi. Nkayo Dave Ramsey musanzu sayo kwiyo wabuza akazi nayo urgence, yo haba ikintu cihutirwa, ipine ritobotse ry'imodoka, amenyo bisabwe ko bari homa, hari usanga leta itaya kuvura
twebwe aho turi amenyo niwe wimenya, umva iryinyo rishobora kukurya gose bagaza kuja guhomwa. Ikindi kintu cyose kigusubya amafaranga yihutirwa ukaba ushobora kuyikora ko utagiye gusaba canke udafashe ingurane. Ico rero ni impanuro batanga. Jewe sindi mu financial expert cyangwa advisor, mugabo ubishoboye ndazi kandi benshi ntibabishoboye, ariko ubishoboye no kuraba ko imbere yo kuja mu marix, imbere yo kugura imodoka izimvye, imbere yuko sepa ukora ibindi bintu novuga bishobora kurindira ko ufise amahera y'intega bizoza, kugira ngo y'agateganyo, kugira ngo ibibazo bigushikiye ushobore kuvyivuna. Twanye nko muri covid abantu benshi barabuze akazi vyihutirwa, usiye ko leta kumbure zaje zigafasha, ariko hari igihe bari gusanga leta amafaranga guhaye nk'akarorero adashobora kukurihira rent aho uri canke mortgage, ugasanga kumbuganye ikibazo na bank, ariko ufise amahera wabitse vyo gufasha. Ufise mortgage ahandi hantu ushobora kubika amahera ni muri mortgage. Mortgage baba bafise ikintu bita line of credit, baba bafite amazina atandukanye sero igihugu urimwo, mugani mu gihe bavuga ati imeze nka konte amafaranga ushobora gukoresha cyangwa ukayakurako, mugabo afatanye na mortgage y'inzu, ariko ugasanga uriko wunguka ko atariko yakiriwa interest, mugabo yakine kandi ushobora kuyakoresha. Iyo nindi option, it doesn't matter ko yabitse, nuko igikuru ushobora kuyaronka igihe cyose uyashakiye ugiriye ikibazo cihutirwa. Kandi ivyo bintu vyabaye cyane. Abantu bari mariye hari igihe baba separe ku mpamvu zitandukanye vyihutirwa, ugasanga finance ije zigorana, kumbure mama mufise zimwe ninda isigaramwo undi aja kuba hehe, ibintu vyinshi. Donc bishobora kuba urgence. Hari igihe wumva umuntu yitavye Imana hirya no hino canke yagwaye, hari umuntu weze kugwara cyane bamushira muri ijya urgence, bamuca amafaranga menshi cyane, nyuma aranasandaba malheureusement, bisaba ko twiga kumuraba mu bihe byose yitwa urgence byatwa amafaranga. Ivyo nivyo mvuga uba wibangikanije kugira ngo ntucuja mu ideni. Sawa, mugire umunsi mwiza. Bye bye.